hari atake zibandanya gukorerwa umukuru w'igihugu, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu w'u Burundi Angelique. Izo atake zikaba zikorwa n'abahima bababazwa n'ukuntu uyu mukenyezi ari we nemera 100% mu gihugu cy'u Burundi yerekanye ijambo femme intwari ico gisigura, aho yakoze protection yose ishoboka ku mugabo wiwe. Abahimakazi barungikwa kwikukumba ku mubiro kwa perezida bose akabakumira, kuko femme intwari nico yokora ku mugabo wayo. Zindi femme intwari zose turabizi vyaza, ariko ubu yavuze ati ntibishoboka. Kuva ico gihe ama atake yabaye ama atake babandanya kumubeshyera. Iyo umuntu avuze ngo yanditse ngo atabaza ngo yuko ngo babugariye amasoko ngo baje kwakira ngo ngo mukenyezi ngo wa perezida, katafotoye bariko barabugarira amasoko, katakoze record ngo baduhe audio bariko barabategeka ati nimwugane muje gutegera umukuru w'igihugu, umukenyezi w'umukuru w'igihugu. Mbe bagomba bamubeshere yuko ubu ya protokole bamaze kuzimenyera ariho abarundi bo kugara amasoko. Ababugaza amasoko mukamarindwi muri guhobobeza ngo muri gusenga mutaragurika nk'imbaragasa mu birengeti ntimwigera mubavuga. Ababugaza amasoko muja mu manama y'ijoro mupanga kwica abarundi ntimubavuga. Mugaye misi yose mukaza guhanga abagore, mu gihugu cy'u Burundi. Abagabo beshi sindamenya n'igituma mutari abageyi, kuko umuntu yanka umugore mu mutwe wiwe abafise vision y'ubugeyi. Babagabo barongora abandi. Iyo uri kurata ku mugore, iyo wataka umugore ni mu nzira y'ubugeyi, vision yawe uri umugeyi mu mutwe, uri umugeyi mu mutwe, ivyiyumviro vyawe n'ubugeyi. Uyu mudame mumaze igihe mumwataka munamubeshera kugeza aho bijanye n'umuceri. Nanje trike yarabamfashe nibaza ngo nivyo mubesha ngo yadandaje umuceri, turidoga ati ntiyari kudandaza umuceri, abantu bashonje mukavuga ngo wari wimfashanyo. Dukurikiranye dusanga sivyo, dusanga ni amasezerano ya babagore bamashira hamwe bagiraniye n'abandi bagore mu bindi bihugu byo kudandaza ivyo birimiye. Urumva iyo rero tagitike mufise yo ndabuze n'ijambo no kasa aba bagabo b'inzira bugabo n'abagabo bameze agatsina kakagabo kugira ngo ashobore kuja kwituma mugabo mu mutwe n'akagabo kakageyi katazi ico umugore gisigura. Nibwo bw'ubu bugabo bwirirwa muri izi WhatsApp buhanga umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelique. Ariko mwamuhanga mwareka, nimba mwugaye muza kumwakira bitwaye ikise si muka perezida. Nimba vyabaye arazwi ntimwatoye perezida w'umusore arazwi. Nimba vyabaye si muka perezida, ariko turazi ko bitabaye, turazi yuko bitabaye. Ivyo mubivuga mu mutukishe, kandi ababikwiragiza muri izi groupe niba abandi bahahamiye ubutegetsi nk'uhahamiye Nyamitarasha. Ariko ejo narabivuze, uhahamiye ubutegetsi cyane rimwe na rimwe ntubushika ko, niyo bushitse ko ntabwo urya neza, kuko ibintu vyama biryoha iyo bitunganije neza. Buryo uwo kuri inkono kuzika gaca kubita ku meza gaca bango cagaha kubitemwe intoki ndakurahiye wosha. Rero reka kubandanya mutyoza abagore, mwabarundi mwe babageyi mu mitwe. Reka kubandanya mwataka abagore, mwabarundi mwe ata vision nimwe y'ubugabo mu mutwe mufise ubwonko geyi. Reka kubandanya mwataka abagore. Nta nuko bibaye kuntuze naje ndamaze kubona ubugabo mu mitwe bw'ubugeyi bufata audio zanje bukazitwara kuzikoresha ku maradiyo yabo kugira ngo baronke amahera. Abo bose n'abantu bafise mu bwonko bw'ubugeyi. Mu ncamake abageyi n'abantu banka abagore, binakunze ko bahonye abagore bo bikora mugabo kubera nyene bidakunda bagaca bahitamo kuza barirongoranira mu bibuno. Nibwo bugabo bufise izo video mu gihugu cy'u Burundi. Dufise ubugabo bwinshi bufise vision y'ubugeyi mu mitwe, ariko ku mubiri ukabona umenga n'abagabo. Mugabo waraba atake bakora ku bakenyezi ukamana yuko neza na neza ari muri babandi banka abagore. Rero iyi atake yo kuvuga muka perezida nabi narabarahiye. Iyi nta naho izokorana. Umviriza, nta n'ikintu na kimwe. Mwe nimugende muhurahure mu bihuru muhurahurana n'ubundi bugabo nkamwe mufise ivyumviro nk'ivyo. Ariko narabarahiye
nkaca ngaruka kubo bitwa femme intwari. Femme intwari, femme intwari. Abakenyezi benshi mu Burundi baratotezwa. Ku rugero ariko na muka president aratotezwa ntaco mubibonamo. Femme intwari, femme intwari. Nguma ngaruka nkavuga ko namwe abagabo banyu ngo caratuvunye ngo natwe tuzokibavugisha. None mukenera izina rya femme intwari turironderere titre koko, turironderere titre yindi koko. Ntabwo bikwiye, ntabwo bikwiye. Mbwa ntabwo ari byiza iyo mubona umufami intwari nkamwe yamara karatotezwa mugaceceka, mwese mutunze zataki, mwese mwirirwa kuri izi mbuga nkoranyambaga mukabigira kanwa babo. Hari na systeme numvise mwihaye ngo abagore b'indero ngo ntibavuga. Okay, tuzobikurikirana neza, tuzobikurikirana neza, tuzoraba indero umuntu atotezwa mubibona utabaze kubera ngo indero nyinshi. Tuzoraba iyo ndero nayo kidafise ikintu ibuze, kuko indero yashobora kuhaba ariko hari ikintu kanaka ibuze. Iyo rero indero ibuze ikintu kanaka ntibicitwa indero, ikihinduka ibindi bintu. Ubu tuko turabironderera izina ryavyo. Ariko bantu bagabo b'abarundi mufise agatsina gabo gasohora umwanda umukojo mu bwonko muri abageyi. Nagomba ndababwire abarundi kazi nta muzodushira nta na hamwe. Atake mukora kuri muka president ntaho ntibizokunda. Buriya bukobwa nabwo murungikamwe ngo burabe ngo kuntu ngo bugo penetra muri office ya president, mugatangura kumugirira ishari ngo office ya muka president ngo yayishize ngo imbere ngo yurugi ngo imbere ngo ya office ya president. Umviriza ahubwo yayishize habi, ntiyari kuyishira umuryango muka president akoreramwo. Ntabwo wari kugenda ngube ngo umuryango ngo uhanganye ngo nuwa president akoreramwo, no, ahubwo yari kuba indani muri office kwa president. Mucyumba ko bararana ko mutaragenda kubabwira ngo president ntaryame ku gitanda ciwe umugore we yagiye mu gitanda cyo mwabirofamo. Ariko iyi tagitike y'ubugeyizume kwanka abagore mukankabagore muragegena n'ubwo bucafu mwikoreye muri ubwo bupantaro. Urumva ngo aratukana. Jenzoza ndabatuka guko namwe muri birofa, kandi ni mwona nuko mutukana gusa muri nabicanyi. Iyo muri ko muratangaza amajambo y'ibinyoma mutyoza umuntu bivanye n'ipfunwe mwifisemwo n'ubugabo bwanyu mudashoboye kuba abagabo, mukagira ipfunwe mukagirira ishara abagore. Erega twebwe muzomenye abagore si twe twagize abagabo, ni Imana yabigize ibyo bintu byo kumulaumu mwanamke kwamba wewe ni mwanamume ukamlaumu. Mimi singependa kuwa mwanamume, kwa sababu nikiwa mwanamume ni lazima nifanye nini? Ni muowe mwanamke. Kwa sababu sipendi mwanamke, singependa kuwa mwanaume. Unamlaumu mwanamke kwa nini? Yeye ndiye alikuumba. Mulaumu Mungu wako, lakini usimulaumu mwanamke. Ariko nagomba ndababwire mwabagabo mwe butugeyi mu bwonko. Ubwo bwonko bwanyu bwo kwama mutoteza abarundi kazi. Ubwo bwonko bwanyu butoteza abarundi kazi. Mubufute. Ntimwibagire ko banyuko nabara abarundi kazi. Ubwo bwonko bwanduye butoteza abagore mubufute ndababwiza ukuri. Amakuru ngo mwugaye amasoko. Uragenda ubwire Obeyere ati namaze amasaha 5 nugaye nta tagisi nzoguhatura. Uburofu. Kwiragiza amakuru y'ibihuha ntacyo bizobamarira. Ibyo byose twarabahinyuye ibyo ntibishobora gukora. Abagore aho mu gihugu cy'u Burundi bahitiye bica abagore bagenzi babo bababeshera ko bavuganye n'abagabo babo ko tutumvise mubavuga. Ntimubazi se? Murabazi. Ariko kubera bakoze ibyo mukunda byo gusesa amaraso ntimubivuga. Mugavuza gufata umuntu ari ku kazi gumamura mwabika ibara mu mutoteza. Shake mukora ibyo mushaka ndabarahiye. Uriya mugore yitwa femme intwari. Uriya ni ntuzeye. Uriya ni generale. Uriya niwe generale. Munababwiye ati hari aba generale mu Burundi nemera yuko ubugenero bwabo ari amapete yahindutse inzogera bivanye n'ibikorwa bibi bakora, kuko ubu generale bubandanya kugira power iyo utari kurahemukira igihugu. Iyo uri gukora ibintu bihemukira igihugu ubu generale bica buhinduka bukabinzogera, burya buntu bwose bwajegera kabisa. Urumva inzogera ntizabagwa n'umuntu muri ico gihe wewe uzambaye uburimbwa. Ariko uriya ni generale. Rero mwabugeyizume mwe mu mitwe bw'ubugabo bw'Uburundi byabananiye kuba abagabo nyabagabo bikabananira kuba abashinga ntahe. Ngo nukwama mufatiziza WhatsApp mutayipinga mutyoza abakenyezi.
nagomba ndababwire yuko ataho bizobashikana muzopfa nyene muri birofa nkuko nyene nta n'ikindi kintu muzoshikako ndababwiza ukuri. Mwaramutse neza abamenyesha makuru aha mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu no gufashanya mu iterambere twagira tubeshuze inkuru ziriko ziraca ku mbuga ngurukana buhinga zivuga yuko hari abarundi kazi bagiye gukora mu gihugu ca Arabia Saudite bamaze gutahukanwa mu Burundi bagaruka kubera babuza akazi canke umukoresha bakira. Jewe ndiko ndabivuga nitwa Niyubahwe Ines Sonia nkaba ndi umuvugizi w'ubwo bushikiranganje. Ico twagira tumenyesha abatwumviza rero nuko gushika iyi saha uyu munsi n'uyu munota itariki 14 z'ukwezi kw'indwi 2023 twamenyeshe ko abarundi kazi babandanya barungika mu bihugu vya Arabia Saudite kuja kurondera akazi nkuko dufitaniye amasezerano n'ico gihugu. Haramaze kugenda abashika ku majana 8 kuri iyi saha tuvugana canke barenga gatoyi. Muri abo rero bamaze kugenda abatari baki bashitse baronka akazi mu mihana barashoboze kuronka imihana bakoreramwo, ariko nkuko mubizi kugira barungikwe hari ishirahamwe ryo ngaha mu Burundi rijejwe abakozi riheza rikabarungika irindi shirahamwe rijejwe abakozi hariya mu gihugu ca Arabia Saudite naryo rikaba ryo riheza rigakora ibikorwa vyo kubashira mu mihana bakoreramwo ico no kwita affectation dans les ménages mu gihugu mu rurimi rw'igifaransa. Muri abo rero bamaze kugenda bashika amajana 8 hariho abashikijana batararonka imihana bakoreramwo. Abo nabo rero nkuko amasezerano abivuga ishirahamwe ryabakiye n'iryo riheza rikabafata mu minwe rikarindira ko ribaronkera amihana bakoreramwo ribafekta mu mihana bakoreramwo. Abo rero bashikijana bari mu mici ibiri hari 60 n'ahari 40 ko ntiboshobora kuronka aho bakwigwa bose ryaciye ribarira bafata mu minwe, kandi no bamenyesha ko abo barundi kazijana bari mu bandi bakozi bashika 1000 iryo shirahamwe ryafashe mu minwe riko raronderera aho ribashira mu mihana bavuye mu bihugu vya Bangladesh, Philippines, Indonesia, Kenya, Uganda nabo nyene bakirindiriye ko baronswa akazi. Muri abo rero aba mu buserukizi bw'igihugu c'u Burundi muri Arabia Saudite barashoboye kwishikira ejo itariki 13 z'ukwindwi 2023 ku rubuga kugira ngo bashobore kuvugana n'abo muri iryo shirahamwe rijeje kubakira bongera bavugana n'abarundi kazi barabiko atabibazo biriyo n'ivyaba biriyo babitorera inyishu canke ubuserukizi bw'igihugu c'u Burundi bubafashe. Basanze mu vy'ukuri nta bibazo vyo vuga ati umutsi wishibere bibafise kuko muri iryo shirahamwe riri mu mashirahamwe make amaze kwemerera abarundi kazi ko bitorera ubaserukira akazarashikana ibibazo imbere cyo no kwita umusuperviseur burundeze. Rero basanze atabibazo atamutsi wishibere ubico bakora gusa bararindiye kubashira mu mihana nibyo bariko bararondera gushira mu ngiro. Ico rero twosaba abarundi kazi bari hariya nuko ntibagume ntibabandanye bidoga canke ngo bagire inyifato itari nziza yotuma n'abakoresha canke n'ababatumye ko barambirwa begatuma banka abarundi, ahubwo nibabandanye bifata neza bagira inyifato nziza bihangane barindire bagire discipline mu kurindira kugira ngo n'abakoresha bari hariya babone vy'ukuri ko mu gihugu c'u Burundi havayo abakozi bakanovera abakozi do qualité maze bibatera ahubwo no kurondera guhamagara abandi benshi bavuye mu Burundi kuko bazokwifata bari hariya anye ko bogira inyifato mbi niko zo bari ko barazibira n'inzira bene wabo bakiri ngaho inyuma. Murumva yuko mu bantu majana 8 hamaze abantu 100 gusa bataranka aho bakora, murumva ko igikorwa kimeze neza. Hanyuma twagira cyo dutera nakamo abantu bakwiragiza inkuru zitari zo ku buhinga ngurukana buhinga ntaco bimaze bo vyihoza kuko usanga ari kwica gusa ishusho mbi y'igihugu. Murakoze. Bavukanye jewe nisunze iyo message umwubahwa yatanze abasatiriza ngira ngo iryo jwi barimenye nawe bamumenye umwubahwa ari muri kira gihugu cya Saudi Arabia avuye mu Burundi. Bisigura ko ngiye kintu no hanura abantu cyane cyane ama office nuko imbere yuko basafirisha abantu batokwihutira kubigisha za ndimi numvise mengo barabahenda ngo bariko barabigisha indimi, ahubwo bo bigisha uko bakwiye kwitwara bageze muri ibyo bihugu. Nk'akarorero nk'iyi video vraiment iramaramaje nk'uyu mukobwa ari nk'uwi wanje nkajewe nk'uwo yaraciye kuri office gendeko immediately no fuma mpeba amafaranga bampembye ariko akagaruka mu Burundi kuko uyo numwe nk'iyo video yashika kuri babake ba muri kuri ya marezo social byo bari ibindi
rero je novuga ati babigishe ukungene bageze hariya bakwiye kwitwara bashikiye muri transite si kuba bosi si wabo n'abakozi ntibiyumvire ko ari abakoresha n'abakozi kandi umukozi na Bibiliya bivuga ntigera rutashebuja ategerezwa kubaho mu buzima buri hasi y'ubwashebuja wiwe. Ikigira kabiri les sociétés mwari mukwiye kuza murabigisha mukabumvisha ko batagiye kwanika amenyo batagiye gutwenga batagiye kuryiraha bagiye kurondera amafaranga oriye yo kubabwira ngo subali heli subali nuru ezimishi n'ibindi ntazi mu cyarabo byo babyiza cyane kandi mukabicarako mukabakonya kabisa kuko urumva ko ibintu bimaze kuva mu bantu bikajya mu réseaux sociaux ayo ma réseaux sociaux nta gaciro na kamwe ashobora guha aka kazi kacu kuko bo icyo bashaka no kugira ngo baronke ama views baraba ukuntu bumvirizwa bumve ko ibyo bari kuvuga ari ukuri abakobwa babayeho nabi mugabo je sino kwemeza 100% ko abakobwa babayeho nabi kuko abenshi mu tumaze kurungika turavugana baratubwira ko akazi kameze neza n'abatarakaronka batubwira bati twebwe naho tuba turi ko tuzohembwa nta na kimwe so sinumva rero abo bantu kuntu muba mwabatraninze imbere yuko bava ngaha muhindura izo training zanyu mubumvishe ko icyo bagiye gukurondera arico muhimu gusumba uko babaho neza. Bonsoir monsieur Pascal. Hanyuma nahavuye ngira visite kuri ya agence ya company ifise abarundi kazi bashikijana bivugwa ko bari menacé bari privé de droit donc ngo mbere ngo bashaka ngo basaba kwisubirira inyuma nkuko bivugwa kuri réseaux sociaux mugabo no kumenyesha ko nasanze la réalité iri tout à fait contraire n'ivyo bihuha bisirikira kuri réseaux sociaux. Bwa mbere d'abord cyo no kumenyesha nuko bureau igizwe n'abakozi ba ministère du travail bametriza neza ce qu'ils font. Hanyuma kandi ikindi cya kabiri no kumenyesha nuko bari mu mabiro make cyane barimo bararokrita mu Burundi bamaze kurokrita le superviseur no kuvuga userukira abarundi agaheza akaba intermédiaire y'abakozi na biro y'aba patron n'abakozi comme ça. Donc nuko nasanze ikibazo gishobora kuba kihari ni kimishahara itaraboneka kubera ko babanza kwaronderera amavyangombwa ama ID na ma procedure arafata umwanya ubwo bambwiye ko mu minsi izashobora kubambere bazozironka komusaka cabuguriza amakonte bazarabashira kwa mahera iyo biro nukuvuga batangura guharura umushahara kuva umukozi agishika nivyo rero bavuga abakozi bamwe babiyumvira ati ngira baraduhenda nta bazoduha wakora utakora umaze ukwezi baraguhemba ujya mushahara nyene uri muri contrat donc nivyo rero batwijeje ko bagiye kubikora hanyuma akabahemba mu minsi iza hanyuma ibijanye n'ubuzima bwaho n'ubuzima bumeze neza kuko si n'abarundi kazi gusa bararenga ngira hafi imbere igihumbi abo ba hostings les différentes nationalités les Philippines les Bangladesh les Ougandaises les Kenyanes umva n'abarundi bose donc bari mélanger bari mu makondisiyo amwe kandi barafungurirwa nko mu superviseur wabo yabitubwiye barafungurirwa neza amadruwa barabaha isabune bakoga barabaha donc vyose yatubwiye bajya nabo hariho video y'abakobwa bari bagishika bataronkera aho bari kandi nyene baranabivuga yuko ngo ariho baraye bagishika mu superviseur yambwiye yuko yagiye kuraba asanga babaronkeje ibitanda bameze neza donc bamaze kubintegra jewe nibaza yuko ico mwobwira rebiro hiyo bo babwira abo barundi kazi canke n'abarundi les travailleurs bakirinda cyane gose gufinatisha ikintu citwa réseaux sociaux kuko réseaux sociaux akaronda guha ejo umuntu bakantelefona ati umuntu yapfuye umukozi umwana wanje bambwiye ko yapfuye ati wabikuye hehe ngo hose ngo kuri réseaux sociaux ngo ni rip ngo bashize no ku ma statut ngo no ku ma profil ti none we ndabikubwiye aca mpa nimero z'uwo muntu uwo muntu ndamati urabizi neza ngo yango jewe ngo numvise ngo nanje umuntu yabivuze mu nyuma ndondera nimero za patron sanga umukobwa nta ngorane na nto yigeza abantu higeza nagwara urumva yo korezo social ariyo kwitondera cyane no kubibabwira ko mbere kuko barimo baratuma abarundi kazi barimo barazi no bagira ni mauvaise réputation abo bantu baja kugumuka
meme le superviseur yambwiye ko hari abantu bamugora cyane ngo bakagira des solidarité négative muri bo bakagumura abandi baraduhenda ibintu turimo donc nibo babo rero nibaza ko baba barimo baratuma abakozi b'abarundi bagira une mauvaise réputation kandi ivyo ca bigira conséquence mu minsi iza kuko ino musi turimo turarondera ko bansiguriye neza ko mw'iyi minsi bitegerezwa gufata umurindi muto cyane kubera ko biba bikenewe abarundi ko bamenyekana kugira ngo abakozi les sponsors les employeurs basabe benshi sero ingene barimo aritwara umva rero barimo aragira ivyo bientôt twava dusanga bamaze kuzibira les bureaux babamenasa n'abakozi donc bitwara nabi no mu mazu ukaca usanga barimo barazibirira bene wabo boje ari benshi mu minsi iza ego nivyo rero ibisigaye urumva ko twavuganye ko uwo musuperviseur wabo hagize ikibazo nyaruka abanguka akagitura office vyanse akaca tubwira ambassade tukavugana na office ingene gitora inyishu sawa sawa.